gihugu vyagiye biranga kutumvikana mu barongozi b'igihugu, aho mu barongozi b'igihugu hagiye haboneka mu kutumvikana yaba muri mu nzego canke mu mugambwe CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku majambo yashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, amajambo yashikirizwa n'urongoye umugambwe Reverend Ndikuriyo. Uyu mwaka kandi ukaba waranzwemo kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere Arengiyombe Bunyoni, arivyo vyamuviriyemwo ugufungwa, akaba yaranaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Mu kiganiro kuri kunwanisha cuno munsi turaza kuraba mbega inyungu canke ukutumvikana kuri mu ndongozi z'igihugu uzoshikana canke kuba kwashikanye n'izihe ngaruka zashikiye abarundi, niyihe ntambamyi canke nikihe kiriko kiratuma umushikiranganje wa mbere wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyombe Bunyoni afungwa ubuzima bwiwe bwose. Mu rubanza rwiwe kumvikanye ibintu vyinshi vyabonetse nk'igifunga abarundi batatahuye, habonetsemwo abafumu, habonetsemwo havuzwe cane cane mu bijanywe n'urupfu rw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Mbega vy'ukuri ivyo bifitanye isano? Mbega ku bijanye n'ifungwa rya Arengiyombe Bunyoni, mbega yoba ari intsinzi kuri Evariste Ndayishimiye? Rero turabaye ikaze mu kiganiro kuri kunwanisha cuno munsi. Nkuko tubimenyereye mu kiganiro ca twarangije kuwa gatanu heze, no munsi kandi twasuye kutumira umutumire ni Pacifique Ninahazwe, asanzwe ari umwe mu basanzwe bahanira agateka kazina muntu, akaba narongoye ishiramwe Focode. Pacifique Ninahazwe tubaramukije kandi n'abashimiye kuba mwongeye kugaruka kugira ngo mutuganirize kuno munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Twongera tunibutsa kandi ko dufise n'igice ca gatatu ku munsi wa gatanuza. Kaze rero turabakiriye, muramutse abarundi, hanyuma ikiganiro kuri kunwanisha kikaba gitanguye. Murakoze. Nanje ndabaramukije kuri no mugoroba, ndaramukije Eric unyakiriye hano muri kino kiganiro, ndaramukije kandi abo tuza gusangira ijambo bose nkuko twari twavyemeranije ku munsi wa gatanu heze. Dufise urutonde rw'ibiganiro bitatu birangiza uno mwaka duca ku bibazo bimwe bimwe bikuru vyaranze umwaka wa 2023. Mu biganiro cyaheruka twari twavuze kuri kino kibazo c'abasirikare b'abarundi bariko barapira muri Kongo, bagenda bwihishwa barungitswe kugwanya umuhari M23. Ikiganiro cy'uno munsi nkuko mubivuze turahita tuganire kuri kino kibazo gishasha kijanye n'inyinyurana cyangwa intambara tuyituko hagati ya General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu na General Arengiyombe Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere wiwe kandi basanzwe arabakeba imyaka myinshi cyane. Ndizeye ko kino kiganiro kizakugenda neza nkuko ibindi vyahora bigenda. Ndabipfurije mwese umugoroba mwiza, nizera ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Ikibazo ca mbere Pacifique Ninahazwe nagira ndababaze, mwari mumaze iminsi mukurikirana ukutumvikana hagati y'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD, aho vyagaragara ko umushikiranganje wa mbere Arengiyombe Bunyoni atumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari ikiganiro twabatumiyemwo ico gihe twababaza hagati ya Evariste Ndayishimiye na Arengiyombe Bunyoni uwo barutundi canke uwo batwarundi wariwe. Ikibazo ca mbere nagira ndababaze, mbega ngo bijanye n'ifungwa rya Arengiyombe Bunyoni, mbega nibihe mwakurikiranye, nibihe mwashoboye kumenya bitagaragaye mu rubanza canke abarundi batabwiwe? Ikindi naco, gufungwa kwa Arengiyombe Bunyoni ni intsinzi kuri Evariste Ndayishimiye. Mbega vy'ukuri hoba hari ingaruka Evariste Ndayishimiye canke igihugu canke umugambwe CNDD-FDD uzoshobora kuronka ku bijanye n'iryo nyinyurana? Murakoze cane. Ndabakengurukiye kuri kano kabazo ka mbere mumbajije. Niko nkuko mukunze kuba dusanga akabazo kaba karimwo twinshi. Reka muri kano kanya mfate igice kimwe cya kino kibazo kikijanye n'intsinzi. Mbega Evariste Ndayishimiye yabagize intsinzi kuri Bunyoni, intsinzi bisigura ko ari abantu bari bahanganye igihe kirekire. Nkuko mubivuze mwigeze kuntumira mu kindi kiganiro Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere. Ico gihe mwarambagije muti mbega Bunyoni na Ndayishimiye ninde atwara uwundi? Mu byo nishi ico gihe naravuga ko mfise amakenga gose ko abo bantu bashobora gusangira ubutegetsi umwanya munini. Nihweje uko bari basanzwe arabakeba, nongera nkafatira ku kugene amabanga y'umushikiranganje wa mbere nayo mukuru w'igihugu yo nyene asanzwe ari amabanga akunze gutera ingorane, na cyane cyane iyo umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu
bose bibona bafite igihagararo kingana, umwe atagira ati niwe wampaye, ati niwe washitse aha, niwe wangize umuntu, umwe wese bari mu kibanza avuga ati jewe noshobora kuja mu kibanza ciwe. Nari nabisiguye bihagije kumbore ngaha ndasubira nze kubivugamwo gahoro gahoro nibutse ibyo nari nababwiye ico gihe. Hariho n'uwundi nabonye yari yambagije ikibazo cavuga agira ati mbega none ko gusharikana kwabo kwavuye he, kwari kwatanguye ryari, iyo ntambara yabo yari isanzwe iriho kubera iki kuva ryari. Niho numva ngo mpagarare kuri kino kibazo mumbagije, nayo ibijyanye n'ibibazo byo mu rubanza nyene nifuza ko nza kubikora ukwavyo, ariko ngaha mbanze nje kuri iki cyo kunyurana kw'abo bagabo babiri. Rero ibiherutse gushika itariki 8 z'ukwezi kwa12 2023, aho General Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, akanyagwa namwe mu matungo yiwe. Mu matungo jewe namaze kumenya bavuga ko bazomutwara, hariho bavuga ko ari inzu zine, hakabamwo na parcelle imwe, bakanavuga ko bazomutwara imiduga 14. Ibyo nivyo maze kumenya, ariko ndaza kubigaruka ko kubijanye n'ingene urubanza rwagenze. Mutero bano bantu babiri kubera iki tuvuga ko basharikanye, kubera iki tuvuga ko barabakeba igihe kitari gito. General Bunyoni na General Ndayishimiye n'abantu bose binjiye mu rugamba rwa CNDD-FDD mu ntango, inyuma y'igandaguka rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993, ariko ntibashotse bagenda umuhari ugitanguye, aho muribuka ko aba FDD batangura neza na neza mu 1994, ariko bano bo bari abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bagiye kuja ku rugamba. Inyuma yaho muri kaminuza y'u Burundi hari ubwicanyi wahatswe ko wahabereye, hari ubwicanyi bwahabereye burahitana abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Bose uko ari babiri bari baniga ivyigwa bimwe, kuko bose bavuga ko bari biga mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi. Inyuma rero yaho mu 1995 aho habereye ubwo bwicanyi muri kaminuza, niho abanyeshuri b'incabwenge bagiye kwinjira mu ba FDD, barashikayo bagenda barazezwa amabanga atandukanye. Ico mpunze kumva benshi bahora bambwira nuko General Bunyoni we yoba atanashotse yinjira mu ba FDD nyene, ahubwo yoba yari afise umugwi wiwe w'abagwanyi bavuga ko bari mu za Kanyosha, yari afise abantu biyo. Hari byinshi bakunze kubavuga ko mugabo baravuga ko we yazafise abagwanyi biwe, hanyuma baraheza bifatanya n'abandi. Bisigura ko General Bunyoni n'igihe yinjiye mu ba FDD yari umuntu asanzwe yifata nk'indongozi ukwiwe, afise abagwanyi biwe, nkuba ko we nyene yamye yumva ko ari umushefu ukwiwe. So umuntu agira ati nimwe mwangiza, bagira ati naje nari navyitanguriye. Iyo nyifato iraboneka mu byo agenda arakora n'inyuma hose. Mugabo ikindi bavuga nuko ku rugamba yabonetse nk'umugwanyi akomeye, nk'indongozi mu by'urugamba, acaraduga n'ingoga mu mapete y'igisirikare, agenda aguma aduga cyane gushika aho aba generale mu kirobere cya FDD. Igihe hakuriwe Jean Bosco Ndayikengurukiye mu burongozi bwa FDD, naho General Bunyoni yateye akomera gose mu kagwi kari hafi ya Hussein Rajabu, Petero Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana. Bunyoni yarakomeye gose muri uwo mugwi, nkuko twabibonye byaciye bibananya gutyo n'igihe bashitse mu butegetsi. Ku rundi ruhande hariho General Evariste Ndayishimiye, nawe nyene ku rugamba afise amabanga akomeye yagiye arazezwa. Turatumva intahe nyinshi zimuvuga kugena urugamba rwagenze.
iyo ariko arivuga aratubwira ibintu bikomeye cyane by'ubutwari, avuga ko yakoze, ariko bagenzi be bo iyo bamuvuze ntibamuvuga gutyo. Ni ikintu gitangaje, iyo bamuvuze ntibamuvuga nk'ubutwari bw'umugwanyi, mugabo we iyo yivuze aravuga ubutwari bukomeye cyane bw'ivyo yakoreye ku rugamba. Ariko naho bataba bivuze gutyo, nawe nyine n'umuntu yagiye arashingwa amabanga akomeye cyane aho ku rugamba. Yagiye araduga mu mabanga yari afise, harimo nk'amabanga usanga ajyanye no kwigisha umuhari wabo, kwigisha abanyagihugu imigenderanire y'umuhari n'abanyagihugu. Ibyamutumye aca mu ntara nyinshi, agahura n'abanyagihugu kenshi. Ikindi nuko bivuga ko yarongora imigwi wasanga itembera henshi mu gihugu, ajejwe kurongora abo bantu. Navyo biri mu byamutumye atembera mu ntara nyinshi z'igihugu. Kandi ibice yagiye arakoreramwo ni n'ibice byabayemwo intambara gose. Mu gihe Bunyoni nawe yavutswe cyane mu bice vya Kongo. Ikindi kintu bavuga ko bakiri ku rugamba kiboneka nk'icyagiye kirabakurikirana ni by'amatungo. Bunyoni avuga nk'umuntu yarondeye amatungo kuva akiraho nyine ku rugamba. Ico gihe ari muri Kongo, aravuga ko ari umuntu yahatungiye. Baravuga aho yababa ko ari umuntu yaba afise imoteri y'amatara, yamye ari umuntu akunda ibintu vyiza bikayangana, akunda ibintu, akunda amafaranga. N'umuntu yamye avugwa gutyo n'ugaho ku rugamba, niko bamuvuga Bunyoni. General Ndayishimiye arafise imyanya, yabaye umusubirizi w'umukuru w'ingabo za FDD igihe wari umukuru w'izo ngabo. Uyu Prime asanzwe apfungiwe Gitega, yari yakomeretse. Biravuga ko yigeze kumusubirira arasigarana izo ngabo. Ico gihe n'abatubwiye iyo nkuru twarabaje ati mweyo mumuvuga ko atari umugwanye, ni kubera iki none ari we yaca asigarira Prime, simba ko ari ngowe n'ubusa, nuko ari ngowe mbona sinibuka neza izina ry'ikirundi, ariko ni rimwe muri ayo. Baca batwishura bati ico gihe yari yamusigariye yakomeretse agiye kwivuza. Hanyuma nawe araraba bari hafi bashobora kumusigaranira. Tuwari hafi cyane yari Silas Ntigurirwa, ariko yaratinya ko hasigiye Ntigurirwa azogaruka asanga yaramusubiriye, atosubira kugaruka mu mabanga. Ati baca bashima Ndayishimiye yari uwo bita J5 mwajejwe kwigisha abanyagihugu. Bagira bati uyu ntanga bafise, nta bantu bamwemera cyane ku buryo nosanga bemeye ko ampindura akankura akansubirira, ko ndiko babitubwiye. Rero abo bantu baraduga gushikaho gushikaho binjira mu butegetsi. 2005 umugambwe CNDD-FDD uratsinze amatora, urashikiriye ubutegetsi. Bashitse mu butegetsi baca mu nzira zidasa. Evariste Ndayishimiye mu gisirikare, naho nyina aronka y'amabanga akomeye. General Arengiyome Bunyoni mu gipolisi. Inzego zibiri umuntu azirazi ingene zari zubatse, ingene zigenza, ingene zari zimeze, zari zitandukanye. Mu gipolisi hakaboneka akajagari, ukutubaha, ibyaha bikomeye, abantu b'abanyamafuti, nivyo byagumye bivuga ku gipolisi. Mu gihe igisirikare cyaboneka coco gifise discipline, ariko biboneka ko bashoboye gufatana bavuye mu ishamba n'abahora mu gisirikare bariko barakorana, biriko biragenda neza. Muri ico kiringo Evariste Ndayishimiye yarajejwe logistique mu gisirikare, yari nukuba ko yari mu bo hejuru, nawe yari nk'icegera cy'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ajejwe ibibazo vy'ibikoresho bikoreshwa mu gisirikare. Ntiyari umuntu muto muri uwo mwanya nawe nyene. Hanyuma mu mabanga, tukiri ku mabanga gusa ayo abazwi twese tuba tubona, mu 2006 General Evariste Ndayishimiye yagizwe kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, iterambere ry'amakomine n'umutekano. Mu gihe General Arengiyome Bunyoni nawe yari umuyobozi mukuru w'igipolisi. Ngaha niho hantu hambere bano bantu babiri baja gusekanira. No kuvuga ko muri uwo mwanya General Evariste Ndayishimiye yari umushikiranganje mu vyatwara harimo igipolisi. Hanyuma General Arengiyome Bunyoni akaba ari mukuru, ari umuyobozi mukuru w'igipolisi. No kuvuga ko Bunyoni yari munsi ya General Ndayishimiye. Mu gihe bisanzwe bizwi ngene Bunyoni ari umuntu adatwagwa, so umuntu aza kugabwa.
rero aho niho bavuga ugusekana kwabo kuboneka kuza guhera niho kuza guhera kuko Bunyoni atakeneye gutwarwa no mushikiranganje ibintu kandi bikaba byari bimeze gutyo mu gihe mu bijyanye n'ubutegetsi butaboneka abasendefide bagira ubutegetsi buboneka bw'inzego tubona n'ubundi butegetsi butaboneka bufatira ingingo ahantu handi iyo bageze rero aho hataboneka Bunyoni yacaza kumera nk'usumba Ndayishimiye kuko akabi gahambaye kari gafise ubutegetsi hariyo mukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza hariyo mukuru w'umugambwe Hussein Rajabu hariyo General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza hakaca haza General Alain Guillaume Bunyoni yatwara igipolisi hakaca hongekwa ko General Silas Ntigurirwa ico gihe muri bako yatwara bya demobilisation hakaca haba na General Evariste Ndayishimiye ako kagwi bakavuga gutyo ariko ari nk'imoteri y'ibiriko biraba naho vyarukuru hariho uwo mugwi uboneka umengo uri kumwe mugabo bakavuga ko haba hariho ugufatana kudasanzwe kwa Nkurunziza Bunyoni na Adolphe ari nabo bahavuye mu nyuma baboneka gose bamaze gukura Hussein Rajabu mu nyuma cyaboneka kuri bonyene ubutegetsi buri mu minwe yabo bantu batatu hakaba ikaba ariyo ngirano vuga umushinge mukuru w'ubutegetsi hakaba abandi baca begera baca bakurikira barimo Evariste Ndayishimiye rero ngaha murumva ko ari ahantu hari ingorane uravye uko zubatse Ndayishimiye ni wasumba Bunyoni mugabo hagera iyo migwi yindi yabo bafatiramo ingingo Bunyoni akaba nk'usumba Ndayishimiye bica bizana kwa kundi baza gukorana kutoroshe mbere nimba abantu bavyibuka igihe Ndayishimiye akuwe kuba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Bunyoni ntiyasubiye kwemera kwasura kubaho umushikiranganje bahejuru yiwe ubwo nyene yaciye asaba Nkurunziza ko bamugira umushikiranganje by'umutekano ivy'igipolisi bikigenga ntibisubire kugabwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngira abantu baravyibuka Bunyoni yaciye umushikiranganje muri 2007 abamusubiriye mu gipolisi baranashavura kuko yaduze atwaranye inguvu zose z'umuyobozi mukuru w'igipolisi nk'amafaranga akoreshwa mu gipolisi n'ibindi bica biduga byose ku mushikiranganje ku buryo umuyobozi mukuru w'igipolisi yakurikiye yari ameze nk'umukozi asanzwe azarahabwa amategeko n'uburyo n'umushikiranganje w'umutekano ngaho ahantu hambere basekaniye mugiye muraraba ingene vyagiye birabandanya muribuka ko General Ndayishimiye yaciye aba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare ivyateze muri 2011 General Bunyoni nawe aca umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bavuga ngo vy'igisivile chef de cabinet civil du président de la République abasanzwe afise inguvu nyinshi cyane mu bikorwa by'umukuru w'igihugu no kuvuga bakeba baravuye hamwe muri bwa bushikiranganje bwa mbere hamwe bagabana bagiye mu biro by'umukuru w'igihugu kandi bose bitwa ko aba chef de cabinet ariko ikibanza cya chef de cabinet civil kikaba gikomeye cyane kurusha ibindi bibanza by'abandi ba chef de cabinet bose umukuru w'igihugu abo barabanye gutyo no kuvuga kwa gukeba kugiye kubera mu biro by'umukuru w'igihugu nyene muribuka muri 2014 igihe hari abagenerale bo muri CNDD-FDD mu kwezi kwa 11 banditse ikete bajandikira Perezida Nkurunziza bamusaba gukura abagenerale babiri bavuga ko ari bo bishe igihugu kubera amaraporo yose yasohoka yerekana ingene igihugu cyabaye nabi bavuga bati hari abagabo babiri bishe igihugu abo yari Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni iryo kete mu barisinye harimo General Evariste Ndayishimiye n'abandi ba General 12 bava muri bahoze bagwana muri CNDD-FDD ryari kete riteye ubwoba ku buryo ngo n'umukuru w'igihugu ryamubirishije icuya kandi ryamwereka ko naho mu ikete bavuga Adolphe Nshimirimana na Bunyoni ko vy'ukuri batumbereye umukuru w'igihugu nyene bashaka kumubuza ikingo cya gatatu Perezida Nkurunziza yaramenye ingene yifata muri ico kibazo arabemerera gukura bano bagabo babiri mugabo abakura nabo babanje kuvugana baje kujana inama nabo bagabo babiri nyene baravugana ingene abakura atabakuye bwa mbere bwo bose bamusaba ko tohirahira ngo abashire mu kibanza batwagwa n'abandi bantu ko ateza kuguma mu kibanza batwagwa na Nkurunziza nyene gusa ni gutyo Bunyoni yaciye agirwa umukuru w'inama
umuyobozi umunyamabanga ntayigayezwa ajejwe inama nkuru y'umutekano Conseil National de Sécurité nayo Adolphe Nshimirimana bamugira umuhanuzi mukuru w'igihugu ari hafi mukuru w'igihugu mega ari chargé de mission niba ntihenze mu biro by'umukuru w'igihugu no kuvuga ko ari ibikorwa ahawe n'umukuru w'igihugu mu nyifato zabo ngene bakoze Bunyoni yaciye yigenza nk'utwara inzego zose z'umutekano mwo bari hejuru yazo zose nayo Adolphe Nshimirimana akora irindi perereza ryo ku ruhande mu gihe perereza ry'igihugu ryari ritwagwa na General Godefroid Niyombare Nshimirimana we akora irindi perereza abandanya akora bya bikorwa nyine by'iperereza nk'uko yari asanzwe imbere agejwe ari umukuru w'iperereza mu gihugu murumva hanyuma hari ikintu gihambaye cyabaye ico gihe nuko Adolphe Nshimirimana na Alain Bunyoni kugira bemere kuva mu mabanga bari bafise basabye umukuru w'igihugu ko atabakura bonyene kwaca kubura chef de cabinet ajejwe ibibazo by'igisirikare no kuvuga Evariste Ndayishimiye kwaca kubura na chef de cabinet yarajejwe ibibazo by'igipolisi ico gihe yari General Guillaume Naringika bo bagira bati ntidushaka kugenda tumaramaye ngo iboneke ko bandayishimiye badutsinze dukure ucukurana Ndayishimiye aho na kandi kantu kerekana ishari riri hagati y'abantu Ndayishimiye afite ingene bamubona ahantu rero byagiriye kuba kandi nabi nuko Ndayishimiye muri 2015 yahavuye agenwa kuba umuyobozi mwishikira w'umukuru w'igihugu agejwe ibibazo by'igisivile chef de cabinet civil cya kibanza cyahozemo Bunyoni ikibanza kandi Bunyoni yari yavuzwemo amakosa atari make byasigura ko Ndayishimiye aje kwibonera neza amakosa Bunyoni yari yagerezwa mu gihe yari muri ico kibanza Bunyoni atashobora kuba umushiranganje w'umutekano mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza muriba ko Bunyoni yafatwa ko ari we cegera cy'umukuru w'igihugu by'ukuri ko ari we numero 2 mu gihugu aniha n'izina we nyine yita Mutama 2 2016 hagera gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe ico gihe byaravuzwe ko na Bunyoni yagerageje kuronka ico kibanza ariko kitagihabwa Evariste Ndayishimiye ari navyo byaciye bivyara ko Ndayishimiye byoroha mu nyuma ko ari baza kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu sino bigaruka ko kuko ngaho nyene hariho ayandi makuru akomeye cyane biravuga ko Nkurunziza yashaka gushiraho Pascal Nyabenda yari umukuru w'inama nshinga amateka hanyuma ku munota wa nyuma bari hari igitega abasirikare bajya abagenerale bagenda kuraba Nkurunziza baramubwira ko badashobora kwemera ko abaha umusivile ngo awe abari wabarongora mbere baranamubwira ati ntituri twenyene abakuru b'amakambi bose twabahamagaye bari ngaho hanze niba vyanka uza kubisigurira bano bakuru b'amakambi bose ingene urugamba rwacu ngo murushire mu minwe y'umuntu atazi urugamba mukuru w'igihugu mwijoro ngo rya cyane arabona ko arengewe aca aremera ko bamuha umusirikare hanyuma cyaba ati none mushakande hageze mushakande nta wundi yashoboka atari Ndayishimiye kuko umuntu yaza kuba umukandida yateza kuba umusivile yateza kuba atakira umusirikare muri bose rero umuntu wenyene yari yaramaze gutanga imihoho mu gisirikare yagiye mu mabanga y'igisivile w'umugenerale bari bafise yari Ndayishimiye yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe ni gutyo Ndayishimiye aca umukandida aba arabasize bose kuko abandi nta wundi yashobora kuja muri iryo higanwa ngo aronke uwo mwanya wo kuba usubira ku musivile kandi bari ku munota wa nyuma ni gutyo Ndayishimiye ari waca umukandida rero muravyibuka ko igihe hageze ko agenda umushikiranganje wa mbere haravuzwe ibintu byinshi ingene yatangaje abantu mu kuzana Bunyoni akamugira umushikiranganje wa mbere kandi bizwi ko arabakeba bagakundana haravuzwe amajambo yavuzwe n'abandi bagenerale batangaye n'igihe Bunyoni ngo avyemeye ingene hari amajya ati by'ukuri uravyemeye ivyo bintu ibyakurikiye twese twarabibonye umukuru w'igihugu avuga ko atagira umufasha umukuru w'igihugu avuguruzanya n'umushikiranganje we wa mbere inyinyurana rikomeye ku bibazo bimwe bimwe haravuzwe nk'ibibazo bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda aho umushikiranganje wa mbere yavuga ko bidashoboka na gatoyi ko iyo migenderanire bayugurura u Rwanda rutabanje gutanga abagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi haravuzwe ibindi byinshi cyane umukuru w'igihugu akavuga imvugo yanyegeza buhoro ko ariko avuga Bunyoni
warumva ko avuga ati abantu badandaje ubutare bw'igihugu n'abantu bari bakomeye bumvikana n'ajya amasosiyete yaje kwimba ubutare ingene Burundi ataco buzokunguka ahubwo amafaranga yose azoja mu minwe yabo bategetsi akerekana akabivuga ko ari abategetsi babikoze. Hari igihe Bunyoni nawe yagwaye cyane muravyibuka mushikanganje wa mbere biravuga ko yoba yari isumu hanyuma hacaragenwa ndakugarika je guvendera ko buca ko ari babaye icegera c'umushikanganje wa mbere kandi ko umwanya wari wo wose umushikanganje wa mbere azobatahari atasubirirwa na je guvendera ko buca. Ivyo byapfuye kuvugwa iyo ngingo ishizwe ku mukono Bunyoni yaciye agaruka. Bunyoni agarutse asubira gushika avuga bimwe vy'u Rwanda muribuka ari mwisenga ariko aravuga ko ngo dufise abatwanka ukuva hejuru gushika hasi. Avuze hejuru abantu bose bumvise ko avuze umukuru w'igihugu, mu gihe umukuru w'igihugu ako kanya nawe yaciye avuga ijambo ryavuga ko hari abantu ariko barasenga ngo apfe. Byari ibintu bitangaje uri kuravyumva, warumva ko abo bantu batari kumwe atakigenda hagati y'abo bagabo babiri. Rero ikugwa rya Bunyoni ntawe ryatangaje n'abakeba babiri impera n'imperuka byategerezwa guhereza hajya. Ikibazo cyari cyo kumenya ubuzitanga ubundi ninde azokura wa mbere ubundi bica birangira ari Ndayishimiye abikoze akuye Bunyoni. Aha rero niho numva nohera kino kiganiro mu kwerekana uko gusharikana kwari gusanzweho imyaka myinshi cyane hagati ya General Bunyoni na General Evariste Ndayishimiye. Bapfa kuboneka, bapfa kurondera ibyicaro, bapfa kurondera amatungo, bapfa ubugabo n'ibintu byo kuva imbere gushika ubu byagumye bibandanya bica birangira uko birangiye uyu munsi. Yoba ari intsinzi ya Ndayishimiye ko bigenze gutya. Reka tuze kubigaruka ko mu biza kuza biravugwa tuza kuraba ko by'ukuri ari intsinzi. Mugabo muri ivyo bibanza bagwanira muri uyu mwanya bivuga ko hari humwe aboneka ko asa n'ubutsinze bwa mbere ari watsinze ubundi. Ico kazozizozana ntitukizi, ariko muri uyu mwanya Ndayishimiye yakuye Bunyoni mu mabanga, amwatsi vyiwe, amuboheye mu ibohero Igitega, nkuko nkuru nziza mu gihe ciwe yikuye ko Rajabu akaja kumubohera mu mpimba. Ikibazo ca kabiri naco nyene cerekeye n'ifungwa rya Ngiyome Bunyoni, kaba yaranaciriwe n'urubanza yaciriwe gufunga ubuzima bwiwe bwose nubwo urubanza rutarahera. Mu mwaka wa 2015 mwarahunze igihugu, hanyuma namwe mwagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, ndavuga wo Pacifique Nahazwe. Hama ikihano nawo waciriwe urubanza rwa wahanywe waronse igihano cyo gufunga ubuzima bwawe bwose nk'icaciriwe ari Ngiyome Bunyoni. Kandi hari abarundi benshi bari hanze y'igihugu ari impunzi baciriwe gufunga ubuzima bwabo bwose. Nibaza ko nubwo ari impunzi bari hanze y'igihugu batanezerewe, nawe nibaza ko bwanyu nka Pacifique Nahazwe mutanezerewe babaciriye gufunga ubuzima bwanyu bwose. Ikibazo rero gihagaze hano, watabarije Bunyoni, uratabariza ku buzima bwiwe, uratabariza umuryango wiwe, kandi mu bantu bo batumye abarundi benshi b'impunzi, abantu batumye mwese muronka ico gihano mukatirwa gufunga ubuzima bwanyu bwose. Nibaza ko ari mu bambere kuko yari umwe mu bari bakomeye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ikibazo rero nashaka kubaza ni ikihe cigwa mwakuye mu ifungwa rya Ngiyome Bunyoni, umuntu yapfungishije abarundi benshi nawe urimwo nubwo utarafungwa ariko mu mategeko vyitwa ko wafunzwe. Umuntu yabaciriye gufungwa ubuzima bwanyu bwose, uno munsi mukaba muri ramwe, mukaba mugowewe amagorwa amwe. Ni ikihe cigwa wakuyemwo? Nire jambo wubwira abarundi, nire jambo wubwira Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi? Urakoze no kuri kano kabazo kagira kabiri. Mbere nza gufatanya n'igice cy'ikibazo cya mbere ntari nashoboye kwishura ko uko ubivuze mu kabazo ka kabiri ni ikibazo naronse kenshi muri uyu mwaka, kuko ivyo uvuze ntubeshe. General Ngiyome Bunyoni igihe afashwe mu kwezi kwa kane ndi mu babimenye bwa mbere, ndi kandi mu bafashije kumutabariza kugira ngo ntahavagirirwa nabi. Iki ndibaza ko benshi bagikurikiye. Muribuka ko ingene ifatwa ryiwe ryagenze bwa mbere bwo mwijoro ryo kuwa 16 rishirwa 17 ndamukiza 2023 hararungitswe abapolisi batari bake ku rugo rwa General Ngiyome Bunyoni hariya mu Gasekebuye, bagenda gusaka, ariko kandi harimo n'intumbero yo kumufata. Basanga sihari, basanga makuru yari yayamenye siho yaraye,
hanyuma hajamwo ibyo kumurondera, aramara iminsi ine atawuzi iyo yarengeye. Muri iyo minsi ine havugwa byinshi, ariko hari ikindi kintu giteye ubwoba tutari bigere tubona, aho umuryango wiwe, mukenyezi, abana basa n'abacibagirwa imbohe mu nzu yabo. Abana ntibasubira kuja ku ishure, tukaronka amakuru ateye ubwoba yerekeye umuryango wa General Bunyoni. Mu mwanya wa mbere tumaze kuronka ayo makuru, abayaduhaye mbere bari abantu bari aho muri urwo rugo, muri abo bapolisi nyene bari bahacunze. Niho ivyo Burundi binagoreye, abari bahacunze muri bo hariho wagize ati umuntu twotabaza akabishira habona ni wewe. Arabinyandikira, abinyandikiye ndabishira ahabona, ndabishira mbere navyandika muri conditionnel kuko byaba ari ibintu naje ntaje ndabitanga uko ubutumwa bushitse, bica birasamirana biramenyekana. Abantu bose baratangura kuvuga bati nimba murondora Serugo nibisigura ko muca mufata mpiri abana n'umukenyezi wiwe. Niho rero ku munsi wa gatanu, nimba ntibeshe hari kwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa kane mu gatondo, naca ndonka ubutumwa buvuye kuri wa muntu nyene, aranyandikiye ati buriya mutabarize bahejeje kumufata mu kanya, yafatiwe ku Mubone. Nta bindi byinshi yasiguriye, we yanyandikiye ivyo byonyene. Abinyandikiye bihuyana nuko nari mpejeje kuronka yandi makuru, wasanga bimeze nk'ibihuha byariko birakwiragizwa ku mbuga, kuri za WhatsApp, kuri za Facebook, ukabona bandika ko Bunyoni bamwe ngo bamubonye ngo ageze muri Zambia, abandi bakatwandikira ko Bunyoni ageze muri Tanzania. Rero ubwo butumwa bw'uko afashwe ndaburonse, naciye ntahura mu kamisasa ibiriko birakogwa ivyo ari byo, kuko nari ndabimenyereye ku matohoza nigeze gukora igihe General Jeremy Ntiranyibagira be na Colonel Edouard Nshimirimana bafatwa muri Tanzania. Naronse ubutumwa bwihuta gutyo bwambwira ko bafashwe muri Tanzania, hanyuma bukeye cyantangura kuronka ubundi butumwa bwinshi bwavuga ibintu bidasa. Bamwe bakavuga ko yazanywe mu Burundi, ahandi nkaronka buvuga ko babatwaye mu mahoro y'Tanzania, ahandi nkaronka hariho n'abanditse kuri Twitter ko bagiye mu Rwanda. Bihera ngaho biraturuhisha turi benshi, umuntu agakurikira kimwe ntigihere, yakurikira ikindi ntigihere, ugasanga ufise inkuru z'ibintu bisa, ibivuga ko ari muri Tanzania n'ibivuga ko baba bari mu Burundi, tukabona bifise ingufu zingana, tukabura ico dufata n'ico tureka. Rero ndabibonye abikoze kuri Bunyoni, naciye ntahura mwanya muto ko bagomba basubiremwo imwe bakoze kuri Edouard Nshimirimana na Jeremy Ntiranyibagira. Vyasigura ko bafashe ingingo yo kwica uwo muntu. Iyo iperereza rikoze gutyo bisigura ko bafashe ingingo yo kumwica, maze hazogume amakuru abantu bemeza ko ari muri Zambia, ko bavugana, ko bamubona, n'abandi bemeza ko ari umva bamwe Tanzania, abandi Zambia, kumbure hari kwaduka n'ikindi gihugu. Tukazomara imyaka n'imyaka dufise abantu havuma batubwira ko Bunyoni akiriho, ko Bunyoni ari hehe, ari hariya, nawe kumbe baramwishe kera. Hari nk'undi mutegetsi yarakomeye muri CNDD-FDD tumaze imyaka ibintu bimeze gutyo, tudafise umuco w'ivyiwe. Sinshimye kumusubiramo ariko ndaza ko benshi baza gutahura uwo shanse kuvuga. Hari uwundi bimeze gutyo kuva muri 2018 dufise amakuru avuguruzanya, tutamenye ivy'uko bimeze. Rero natahuye ubwo nyene ko Bunyoni bamufashe kandi bamufitiye umugambi wo kumwica. Rero naciye nyarutsa kubishira habona nkuko uwo muntu yarampaye ayo makuru, kuko narinzi ko bimenyekanye bakumva ko tuzi abamufashe ko ivyo kumwica batabireka. Uko rero niko naje nemeza ko natabarije General Bunyoni, kuko maze kubyandika byace bikwiragira hose. Bukeye mu gihugu CNDH uca basohora itangazo, baravyandika kuri Twitter, baramenyesha ko Bunyoni bamwiboneye ari mu iperereza. Ikibazo cyasa nikirangiye, kuko kuwa haci imisi ibiri na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi nawe nyine yaciye avyandika aravyemeza. Ico cyari kirangiye ikijanye n'ivy'ubuzima bwiwe ko bashobora kumwica cyangwa ntibamwice. Ni ngaho rero benshi bambagije kino kibazo nawe umbagije,
ni gute umuntu nzi ko afise uruhara rukomeye cyane mu byanshikiye nanje, umuntu nzi ko yagize uruhara mu rubanza rutari urubanza twaciriwe. Iyo turiko turabivuga runo rubanza mpora numva umenga hariho abantu batarizi. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 harahamagawe urubanza muri sentare ntahinyuzwa rwitwa ko ari urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. hari hariho abari barafashwe nk'umuhisi General Major Sirenda yirukiye na bagenzi we basanzwe bafungiwe Gitega. Abo baraciriwe imanza, baragira icyaha, barabacira gufungwa nabo ubuzima bwose. General Sirenda yirukiye ntiyigeze nabihakana ibyo bariko baramubwira ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. We yavuga ahubwo ko yabikoze kugira kingira abanyagihugu. Hariho abandi bari barasizwe ko imitahe mpuzamakungu batari bari mu Burundi. Abo batanguye ari abantu benshi cyane, ikigwi cy'abantu bashika 54, indongozi zitandukanye mu migambwe, mu mashirahamwe yigenga, mu bamenyesha makuru, mu ba CNDD-FDD, dufate nk'uwari cegera c'umukuru w'igihugu Geribade Rusikiri, nk'uwari mukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyo, hanyuma n'abandi. Ariko aho hatanguriye kuba ibiganiro hagati ya leta ya Nkurunziza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ibiganiro byabereye Arusha muri bikabihagarikiwe na President Mukapa, ubwo rutonde rw'abasizwe kw'imitahe rwagiye rurahinduka, rurava kuri bamwe 54 rurakoroka gushikaho dusigara ntibeshe ngo turi 24. Abo rero nibo nko mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane 2020 sentare ntahinyuzwa yavuze ko ihamagaye mu rubanza. Baduhamagara bazi ko tutari mu gihugu, tudashobora no kuhaza. Barasubira mu kwa gatanu, barasubira baragwigizayo. Aho mu kwa kane nta cyabaye, mu kwa gatanu baravuga ko bagwigijeyo, barusize mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu bararuha isango, sinibuka ko ari itariki sinibuka ko ari 2023 kwa gatandatu 2020. Baravuga ko ariho bazoruca. Umva President Nkurunziza yamaze gupfa. Aho kuri 2023 naho nyene bigenda nkuko byari byagiye biragenda imbere. Naho nyene bafata ingingo yo kwigizayo urubanza. Ntibarusoma, bavuga ngo bazorusoma ico gihe, ntibarusoma kuko umva nta wigeze anaburana, nibo babigira uko bavyumva. Abaduserukiye baragiye barabibona, turanaronka icyo bita ordonnance y'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, yavuga ko uyu Emmanuel Gateretse yavuga ko urubanza bazorusoma itariki 30 z'ukwa gatandatu. Kuri 30 z'ukwa gatandatu naho nyene ntibarusoma, nta na kimwe cyabaye, nta n'icyavuzwe kijanye n'ubwo rubanza, ibintu biraheze. Rero tuzatumara amezi n'amezi atana kimwe twabwiwe, urubanza rutasomwe, ibintu bimeze gutyo. Mu kwezi kwa kabiri muri 2021 mu gihe bwaca hatangura ibiganiro hagati ya leta n'ubumwe bwa Buraya, niho itariki 1 y'ukwa kabiri uwatwara iperereza mu gihugu hagati Colonel Alfred Musa Museremu yinjira muri sentare ntahinyuzwa, atanga itegeko ko bamuha ibijyanye n'ubwo rubanza, akatagenda kubimanika. Acaragenda aramanika ku miryango, urubanza ruheze witwa ko rwasomwe, kandi handitse ko rwasomwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuri iyo tariki dufise ordonnance ya President wa Cour supreme ivuga ko rutasomwe byose mu itariki 30. Ho handitse ko urubanza rwasomwe itariki 23, handitse ko ibihano bantu bose 24 bacigwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose, no kubanyaga amatungo yabo yose, no kuvuga ko atakaje bari kwiye kuronka mu Burundi mu myaka 20. Sinzi n'igituma bavuze ko umuntu amupfunguza bwose hanyuma akaba ko atazoronka akazi imyaka 20. None 20 ko ari mitoyi wocu ubundi bwo ukaronka upfunzwe uri mu munyororo. Ni ibintu bitangaje ariko nabisoma. Baca barapoperanya, bafata abantu 12 bahanye hagati y'akazi na muntu bari mu makuru amashyirahamwe yigenga be n'abamenyesha makuru. Baca bongera bafata abandi 12 bagizwe n'abanyapolitike n'abasirikare, bose babagiriza icyaha kimwe, atana hamwe bavuze umwe wese icyo yakoze mu bijyanye n'ico cyaha.
bose bafite ibintu byanditse cyo kimwe nk'uko bose baba bakoze ikintu kimwe cyangwa bose baba ari umuntu umwe. Urubanza ngurwo ndabibutse ko muri 2019 naho urwo rubanza muri parke bikiri muri parke bari bafashe ingingo y'ukutunyaga amatungo yacu yose. Turanabaza tuti none muri parke